Ndabaramukije mwese nshuti namwe bagenzi mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu ariyo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. N'umwanya biba bigezeko biba biriko biragarukwako cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 tubazaniye amakuru ahambaye cane. Ni amakuru ariko aravugwa mu birabana n'umutekano, ariko nanone tubaza no kugaruka ku gisata ca politike tubabwire bamwe n'abandi bariko baravuga ku biriko birabera muri iki gihugu c'u Burundi, cane cane amakuru ariko aragarukwako mu birabana n'umutekano ibintu vyasubiye kuyangara. Hari amakuru tugize iminsi turababwira ajanye n'icuka kibi kibandanije gututumba hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, aho Burundi buriko burakwiragiza amakuru avuga yuko hari intambara iriko irategurwa n'igihugu cibanyi c'u Rwanda ku Burundi. Hakavugwa n'andi makuru menshi akomeye cane avugwa yuko Niyombare ndetse n'abandi banyepolitike bahunze igihugu bari mu mihingo itandukanye y'isi bahuriye mu Rwanda maze bagakora inama ikomeye cane yo gukurako ubutegetsi bwa Gitega. Hari amakuru avuga yuko ubwo butegetsi bwa Gitega kuri ubu ngubu hari n'abari muri ubwo butegetsi bariko baraburwanya bivanye nuko babonye yuko ubwo butegetsi ari ubutegetsi butagize ico bumariye abarundi. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru ahambaye cane, sukuri kwaba ari ukuhe, ni u Rwanda rwaba rugira ngo rutere Burundi canke n'abahunze igihugu bariko bashaka kukibohora. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi cane biriko biravugwa. Niyombare yoba yisize urwaga kandi ngo ntateze gusubira inyuma. Muri kano kanya turaza kubabwira amakuru ateye ubwoba ariko aravugwa. Ndayishimiye ariko haratora itiro, yabonye yuko ibintu vyamuyangaranye, noneho nta kivuga yuko agiye gufasha buri umwe wese ashaka gukurako ubutegetsi bwa Kigali. Hari amakuru avuga yuko Ndayishimiye abangamiwe cane n'iyi ntambara yoba iriko irategurwa mu gihe himirije amatora. Byose nyine turagenda turabigarukako mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wakoresha kano karyo ugafyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Mbere yuko tugaruka kuri iyi ntambara ikomeye cane yoba igira ngo ishikire Uburundi, vyo Niyombare yoba ariko aratangaza muri kino gihe bijanye n'uko Tabara iri ku marembo ya leta ya Gitega canke ku marembo y'u Burundi. Tubanze tugaruke ku basirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Epfo, aho ibintu vyasubiye kuyangara. Amakuru avuga ko umutekano w'iki gihe muri Kivu y'Epfo na cane cane mu duce turimwo intambara uragoye cane ndetse kumenya. Interinete amakuru adushikira avuga yuko yahagaritswe mu turere tutari duke, kandi iyi ndwi iheze yabayemwo intambara zikomeye nk'uko bitangazwa n'iradiyo RFI. Ni intambara ziriko zihuza imihari M23 na Twirwaneho hamwe n'ingabo za Kongo Wazalendo n'abasirikare b'u Burundi Ndayishimiye yagurishije kuri Kisekedi. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu muri utwo turere yabwiye RFI ko intambara yononye vyinshi, yongera ituma abanyagihugu bata ingo zabo barahunga. Ibitero vyo mu kirere vyasambuye amazu y'abanyagihugu atari make, amashuri, amavuriro hamwe n'amasengero. Ico bikoze agace bita Point Zero impande zari zihanganiye ko ubu kagenzurwa n'inyeshamba za Twirwaneho ziyunze n'ama 23 kuko amakuru dukura muri ako karere abandanya bivuga. None abasirikare b'u Burundi baba bamerewe gute muri Minembwe muri kino gihe? Biragoye kumenya uko abasirikare bacu bamerewe kuko leta y'u Burundi ntiyigera ishaka ko abarundi bamenya uko ibintu vyifashe muri RDC, ariko amakuru amwe namwe twagiye dukura mu soko yacu avuga yuko abasirikare b'u Burundi bariko
barapfa ku bwinshi cane kandi ko bariko barabona yuko iyi ntambara badateze kuyishobora mu gihe babona yuko iyo ntambara ata nico igiye kumarira Uburundi ahubwo yasambuye igisoda c'Uburundi. Iyi ntambara iriko irahitana ubuzima bw'abasirikare b'u Burundi mu gihe ata nyungu Burundi bubifisemwo kiretse inyungu z'amamiliyaridi y'amadolari Ndayishimiye ayizigamwo ku gatwe kiwe kubera abasirikare b'u Burundi barwana badatahura ico barwanira baguma batsindwa buri gihe kuva muri 2023 uko kubashora mu ntambara batumva nicyo kiriko gituma abasirikare batoroka igisoda kuko bagira gupfira Kongo bakongera bagahembwa intica ntikize canke ntibanayabone. Mu nkuru Pacifique Nahazwe mu bimaranira agateka kazina muntu akorera mu buhungiro yashize ahabona ejo haheze ariko igenekerezo ry'12 yazindukiye ku rubuga yavuze ko abasirikare batswe ibirindiro byose bagenzura muri Minembwe kandi bongera barapfa ku bwinshi ku buryo hari n'ibiziga by'abasirikare bikiri mu mashamba. Intambara zizigwanishwa ibishobisho. Ndayishimiye yajanye ibishobisho vyinshi mu ntambara ya RDC ariko uko yabiziga siko yabisanze. Muri 2023 yarunze ibihumbi by'abasirikare b'u Burundi muri Goma aca yibaza ko urugamba ruheze ibishobisho vya Ndayishimiye byahavuye bimuvugisha amajambo kumbure ubu yicuza izuba riva. Ndayishimiye yahagaze i Kinshasa tangariza abarwanya leta y'u Rwanda ko agira abafashe kwikuraho ubutegetsi bwa Paul Kagame w'u Rwanda. Aya majambo yuzuye ibishobisho yoba yararandamukanye atereje akajisho ku bigwanisho Kisekedi yari yarunze muri Goma. Ndayishimiye yarabona ko u Rwanda rutazomucarukana igihe c'ibishobisho camaze umwanya rumara. Ndayishimiye atangura kwibaza ko ivyo yariko arabona mu mezi ya nzero Ruhuhuma mwaka 2025 zoba ari zari indoto za ngabo ziwe zitabona neza ico zigwanira muri RDC zagabwe ko ibitero simusiga zica ziromoka. Bya bigwanisho zabisizeho maze umuhari M23 uravyigarurira. M23 yaciye yifashisha bya bigwanisho yigarurira mu kubandanya ikinagiza ingabo za Ndayishimiye na Kisekedi bazikura muri Bukavu mu mpera za Kigarama muri 2025 na M23 yahavuye anafata umuji wa Uvira ihava iwikuramwo atantambara zirinze kuba. Ndayishimiye amaze kubona ko yariko akoreshwa n'ibishobisho yaciye atangura kubogaboga atabaza ko u Rwanda rushaka kumutera. Ico bikoze ntarasubira kubahuka guhagarara kw'isunzu ry'inzu ngo atangaze ko agira afashe FDLR gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubu rero abasirikare bacu babandanya guhabwa akazi badashoboye ko kubohoza ibice vyigaruriwe na M23 bivugwa ko intambara barimwo muri Minembwe zihitana benshi mu gihe n'ubu batabona igituma bariko bapfira igihugu atari icabo. Ikindi kivugwa na Pacifique Nahazwe nuko ngo n'ubu abasirikare bidoga ko umwansi wabo abasumvya ibikoresho bigezweho na cane cane ku buhinga bw'ibitero vyo mu kirere. None Ndayishimiye ntarahaga amadolari ya Kisekedi ngo agirire impuhwe igisirikare cacu kiriko kirononekara muri RDC ku nyungu z'amabondo yiwe. Vy'ukuri Ndayishimiye azokura abasoda bacu muri RDC habanje gupfa ibihumbi bingahe.
Hari amakuru twari tumaze kubabwira mu ntango y'ibijanye n'intambara iriko irategurwa ku gihugu c'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko Red Tabara ndetse n'indi mirwi irwanya leta y'u Burundi yoba yariyunze kugira ngo ihabuze demokarasi muri kino gihe bivugwa yuko iri ku marembo y'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko inama z'urutavanako ziriko ziraba kugira ngo abarundi bakunda igihugu barabe yuko bakura Ndayishimiye ndetse na CNDD-FDD ku gakanu k'abarundi. Aya makuru yo kwizera avuga iki? Hari bamwe bavuga yuko ari ikinyoma kivanze n'igihuha iperereza ririko rirakwiragiza ku mbuga ngurukanabumenyi, ariko abandi bakavuga yuko hari icuka cy'intambara kiriko kiratutumba, bigaragarira no mu bategetsi b'u Burundi ko bafise ubwoba. Hari intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda nk'uko bamwe n'abandi babivuga, abandi bakavuga yuko ari intambara iri hagati y'abarundi ubwabo, kuko abarundi babona yuko igihugu capfuye bagira ngo bagikure mu kaga gishyirwamwo n'ubutegetsi bubi buriho mu gihugu c'u Burundi. Duheruka kubabwira twongera kubabwira amakuru twakuye mu iperereza ry'u Burundi, ubu naho ngubwo rwandika iperereza ririko rirakwiragiza ku mbuga abari bitabiriye inama yo gutera u Burundi yabereye ngo mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, aho havuzwe General Godefroid Niyombare, Rugambarara, Bamvuginyumvira Frederic, Juvino Mugwengezo, Jean Minani, Nzabampema, bivugwa yuko yabarongoye Red Tabara, Charles Mukasi ndetse n'abandi batandukanye. Ica bakoranije bariko bashaka uwo babera umurongozi ata kintu muri kahise yakoze kibi, umuntu ataco arerwa mu butungane, ariko iki carabananiye kuko ntibashoboye kugihurizako. Niyombare yababwiye ko ikibazo c'ibikoresho n'ingabo ata kibazo bogira ngo kuko ukuntu bipanze ngo igisirikare c'u Burundi kitazoshobora kubahagarara imbere. Yashikirije Red Tabara iriko irondera inzira, yavuze yuko Red Tabara iriko irarondera inzira ibashikana Rukoko n'ahandi hantu hari strategique y'intambara. Ico gihe RDF ngizoba iri hafi muri Uvira, plan ya Rusizi gushika Kamanyora. Iyo RDF ngizoba inyuma igira sharing kurasisha inkoho nini n'intoya, ishikana amabombe mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi hose bazoba bashaka gufata ubwa mbere. Ikintu nyamukuru bavuze ngo ni icuko ico gihe nyine nta gutakaza umwanya ngo bakureho ubutegetsi mu Burundi kandi atari kera, bakavuga ko iyi ngwano itegerezwa gutangura imbere yuko ukwezi k'umunani guhera. Aha ico tubonamwo bashaka abanyagihugu bazubagire ivyo bihuha kugira ngo bibagire amarushwa, amagorwa mabi n'ubwicanyi buriko bukorerwa abanyagihugu b'abarundi. CNDD-FDD turayimenyereye iyo iri muri ibi bihe vy'amatora ica itangura imikino yo kuzubagiza abantu mu banyagihugu ndetse n'abandi batandukanye. Ivyo bikaba ari bimwe mu vyo iperereza ry'u Burundi ririko rirakwiragiza, ariko ayandi makuru dukura mu masoko yacu akaba avuga yuko ibiriko biraba bitakiri agaseseshwa rumuri, ko intambara yoho ihari kandi ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butabusigaje umwanya kugira ngo bukurweko, kuko bamwe mu barundi bagize imyaka myinshi baba hanze y'u Burundi bivanye nuko bahunze igihugu, bavuga yuko barambiwe n'intwaro ya CNDD-FDD bandanije kubanyaga ubuzima ndetse no kubandanya kwica abarundi bari mu gihugu. Bakaba bari no mu nzara iteye ubwoba, mu gihe abategetsi b'u Burundi bo babandanya gutunga bakarengwa, bakabandanya no kwicara ku gakanu k'abarundi. Ni amakuru menshi tukibanza gukusanya ku bijanye n'iyi ntambara iriko irategurwa, kandi turaza kubabwira ibindi byinshi cyane biriko biravugwa irya nino ku bijanye n'umutekano ndetse n'icuka kibi cy'intambara kibandanije gututumba. Ntimuze kuja kure, bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.